Okay, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikiranira muherereye, ashobora kuba ari mwiriwe canke ashobora kuba ari mwaramutse. Nuko rero turabahaye kaze gukurikirana ibiganiro bikomeye cane, ibiganiro vyibanda ku burimyi dushikana kw'iterambere. N'abandi bose batanguriye hasi ariko bahise kw'iterambere rikomeye na cane cane bagiye batezwa imbere n'uburimyi. Rero tukongera kubashimira abadukurikirana hirya no hino, abari hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, abari hirya no hino nyene ngaha muri EAC, ibihugu duhana imbibe vyose vyumva runo rurimi, turabahaye kaze kandi twongera tubashimira cane. Tutibagiye bari hirya no hino ku mugabane itandukanye y'isi mudukurikirana mwumva runo rurimi rw'ikirundi, twongera kubashimira cane ingene mudukurikirana mukagira commentaire, mukongera mukagira subscribe, mugakunda inyigisho ngahaye tubaha. Ashobora kuba ari irya mbere uje kuri ino chaîne yacu kuri YouTube, turagusaba kugira subscribe canke s'abone bivanye n'ivyo telefone yawe ikwereka. Urafyonda kuri s'abone hama uce umanuka hepfo n'ahantu hari akamenyetso k'agakengeri ufyonde kuri ako gakengeri kugira ngo uzokwame ukurikirana ibiganiro tugushikiriza imisi yose. Imisi yose dushyize ikiganiro telefone yawe canke YouTube tocikwereka ko tuze iganiro, hama rero uca ugenda ukirabe. Tutibagiye kubatumira kuraba video twasizeko ijanye n'inyigisho zo kurima imyumbati, turimbura imyumbati y'agatangaza, muzobona amashusho, turimbura imyumbati imeze neza cane kandi abantu benshi barayikunze, bakunda buno burimyi bwacu. Nuko rero niba ari irya mbere nawe uze wirabire ano video twaguhaye ikaze, uzoyarorera ku buntu nta kiguzi uzoriha. Rero ni ngaha rero turi ngahaye imbere yanyu, murabona igiterwa kiri imbere yanyu ni igiterwa c'ikigazi. Ni igiterwa c'ikigazi kandi igazi maze gifise akamaro kanini cane, ariko uyu munsi sinje gusigura kuri iki kigazi, nagomba ndababwire nimba ufise itongo rimeze uko, ngomba ndababwire ibiterwa ushobora kuhatera. Hariho abantu benshi bagenzi usanga batazi ibiterwa bashobora gutera kw'itongo bivanye n'ingene itongo rimeze. Mu kiganiro nabahaye mu misi iheze, nabahaye ikiganiro ndabereka itongo ingene imvovo iriko iraritwara, riko riratwarwa n'umuvo canke riko rirasidagurika. Murabona ngaha naho nyene ndi, murabona ngaha ingene hameze. Ni ukuvuga ngo ndababwira ingene umuntu ashobora gukorera itongo ryiwe neza kugira ngo imvovo ntisubire kuritwara. Rero tuguma tubabwire ibiterwa bimwe bimwe umuntu ashobora gutera kugira ngo bishobore gukomeza itongo ryiwe. Niba itongo ryawe riri hampande y'umugezi canke riri hampande y'uruzi canke riri hampande y'umwonga, hama rero iyo imvura iguye igakunda kuritwara, ni wewe rero uze ngaha kugira ngo ukurikirane kino kiganiro, turaza kuguha inyishu ku bibazo wowe ufise. Ni ukuvuga hari ibiterwa dushobora gutera kugira ngo bishobore gukomeza amatongo yacu. Rero ni ngaha rero nari naberetse ingene ndiko ndahakorera. Musubiye inyuma murabona video natanze ndababwira ati ngaha hantu ndiko ndahatera ibiterwa bishobora gufata isi ntihazasubire kubomoka. Murabona ngahaye ivyatsi nagenda atera kugira ngo bikomeze hano hantu. Murabona ngaha hariyo umwonga, ngaha hariyo umwonga, iyo imvura iguye hagenda hakabomagurika. Rero hari ibiterwa rero bifise akamaro, hari ibiterwa bifise akamaro ushobora gutera ahantu hagize gute habomagurika. Rero ibiterwa vya mbere bifise akamaro kandi bishobora gucunga isi neza ntibomagurike, haba ku impande y'uruzi nko nabibabwiye canke impande y'umugezi canke ahantu hose ubona habomagurika. Ibiterwa vya mbere rero ushobora kuhatera, twabwiye ko umuntu ashobora kuhatera imisuna, nabibabwiye murayibona ngaha aye. Murabona hariya iteyeyo, murabona n'ikibingo, murabona n'ibindi vyatsi bikomeye bishobora gufata ahantu hasenyagurika. Bagenzi, niba uriko urakora ikiganiro cacu, bana wihurikana kubera hari abantu benshi bareka amatongo yabo ugasanga aratwawe n'imvovo batazi ingene bashobora kuyakingira. Ni ngaha rero inyishu yabonetse naha kuri Bikasava Official. Murabona rero ibiterwa tugenda turatera kugira ngo ahantu hacu hakomere. Ibi rero n'ivyatsi tugira turatera kugira ngo ahantu hacu hakomere. Hariyo n'imisuna hariya ndaza gushikayo ndayibereke. Rero hariho ibiterwa vy'akamaro mushobora gutera. Icambere mutera n'ibigazi. Murabona birya bigazi harya hirya. Birya bigazi vyatewe mw'isoko.
vyatewe mw'isoko ahantu hariko harabomagurika, ariko ubu munsi ntihakibomagurika kubera bateye ibigazi. Ibigazi rero ni ibintu bifata ahantu hariko harabomoka bikahafata hagakomera cane, kandi mwazi ko ikigazi ari ngirakamaro cane. Tuzogaruka tubabwire akamaro k'ikigazi, ariko benshi mwazi akamaro k'ikigazi mutabagira commentaire ngaha munsi. Ikigazi gifise umuntu ayikoresha mu bintu vyinshi cane, amavuta, imise, bikatanga amasabune n'ibindi vyinshi tuzobigarukako. Ariko uyu munsi tugomba tubabwire, niba ufise itongo ryawe ukabona ribomagurika nk'uku, urabona ngaha mwaka twataye gutera ibintu bihakomeza, hanyuma tukadutera rero n'ibigazi. Ibigazi rero birakomeza ahantu. Murabona rero kuva aho tuberekeye rya video, murabona ko twaciye dutangura gutera ibigazi ngaha hantu. Tuzogaruka tubereke ingene hatanguye gufatana. Murabona ngaha hatanguye gufatana hameze neza. Twatewe n'imyumbati muga mu buryo mwege mutamenyereye, aho dutera ibiterwa birebire cane. Ivyo nzobigarukako ingene mushobora gutera ibintu birebire kugira ngo imanga niza ntice bifurira. Rero twagomba ndabereke ibigazi tumaze gutera ngaha. Twateye ikigazi kimwe ngaha, twagiye twatera n'ibindi biti nyene by'amavoka. Murabona ngaha, murabona amavoka, murabona ikindi kigazi. Uko ikigazi tubitera ku metero zishika nk'umunani. Rero kugira ngo bigeze gukura bize bigende neza. Rero nzogaruka ko babwira akamaro n'ingene mu bitera, ariko kimwe gusa nagabanda babwire ukuntu mushobora gukingira isi igize gute ibomagurika. Murabona ngaha twabanjeho ibibingo, murabibona ngaha twabanjeho ibibingo, kandi ibibingo biriko birakura neza, kandi ibibingo navyo ni bimwe mu bifata ahantu habomoka, kandi ibibingo bifise akamaro kanini cane. Turabigaburira ibitungwa hama bikagenda neza. Murabona rero ya misuna nabereka, urabona yaranaze, ngiyi murayibona ngaha yaranaze. Ngaha rero mubona ngaha ahantu hazosubira kubomoka kubera iki? Kubera twashizeyo ibibingo n'imisuna. Urabona ngaha imisuna imeze neza cane, murayibona yaranaze n'ibibingo kandi bimeze neza. Urabona rero ngahaye ko ibintu bimeze neza, urabona ko hatanguye kubomoka, mugabo twaciye twiyumvira ibintu bishobora kuhatera kugira ngo hashobore gukomera. Nuko rero urabona ibingo hariya, tuzogaruka rero tubereke neza ukuntu vyahafashe, kandi twatanguye kuhakorera imigambi imeze neza. Nuko rero niba ufise itongo ryawe rikaba riri hampande y'uruzi canke ahantu habomagurika, turakweretse ingene ushobora kubigenza kugira ngo bize kugirira akamaro kanini cane. Ushobora kuba utari hafi, ukaba ufise itongo ryawe ribangamiwe canke riri ahantu